Guys, muri iyi video ngoma ndakwereka ukuntu woshobora kwiconnecta muri Facebook wibagiye nimero wayuguruyeko. Guys, hari igihe usanga ufise Facebook ugasanga birakugora kwiconnecta ko kubera utacibuka nimero wayuguruyeko, rero ugasanga uzi modo passe yonyene, rero bikakugora ko wiconnecta mu gihe utibuka iyo nimero ba warayuguruyeko. Ntagutevya rero ngoma ndakwereke uburyo ushobora kwiconnecta ukizubiza iyo Facebook yawe mu gihe wibagiye nimero wayuguruyeko ariko wibuka modo pass. Nimwabikenera nzobereka n'ukuntu ushobora kurekipera Facebook wibagiye nimero wayuguruyeko kandi na modo pass utakiyibuka, ariko ico bigusaba nukuba wibuka izina ryayo. Nukuvuga iki? Ariko imbere yuko tubandanye nagenda gusaba banze ukore kuri Swift canke follow ruguru impande y'izina kugira tuze turabana muri ibi vyigwa vy'ubwenge nzanda bategurira. Ikintu ca mbere rero ubanza kuba wibuka izina izina yari yitwa iyo Facebook yawe, hamuza ha hejuru kuri recherche ufyondeko hama wandike izina ryayo. Dufate jewe nk'ubu niyo ngomba ni connectemo sinibuka nimero nayuguruyemo. Okay, hama ugacugira kuri recherche nk'uku. Okay, turarindira bakatwereka ama konti ya Facebook yitwa uko. Hama rero twebwe ni ya mbere ngaha, ya mbere uca winjiramwo nk'uku. Okay, ugeze ngaha rero uca ufyonda hakutu tuburungu dutatu. Hakutu tuburungu dutatu ndibaza murahabona, hama uco ufyonda no munsi handitse ngo copy link to profile. Aha niho uca wemeza uku. Bana yuko tuba dukopye link yiyi Facebook. Aho rero ikintu uca ukora uca uvamwo ugaca ufyonda hariya hejuru ho kwideconnecta. Aha umanuka no munsi kuri logout canke deconnect aha munsi kugira uvemwo nk'uku, gaca ufyonda kuri yes. Okay, aha rero ugeze aha ikintu ucukora ucuza ugafyonda ino munsi kuri log enter another account, nukuvuga ushiremwo iyindi account ya Facebook. Nibaze yuko turiko turajana kuri gatanu, ariko guys kora kuri suivre canke follow haruguru impande y'izina kugira tuze turabana muri ibi vyigwa vy'ubwenge nza ndabaha. Guys, twagiye hama rero duce dufyondako ino kuri dushiremo nyene iyindi konte twiconnect. Kuri mu gifaransa muza gusanga handitse so connect. Okay, mona yuko tugeza aha rero murazi yuko nimero ntayo tuzi twibuka modo pass. Aha uca ufata hakuri nimero ushiremwo ya link wa kopya fyonda ukagumiza ko nk'uku ugaca ufyonda kuri past uku canke kore, mona yuko hacajamwo ya link twohejeje gukopya hariya. Hama naho rero uca ushiramwo ya modo pass yayo wibuka. Okay, ayi ni modo pass je ndayishizemo. Hama uco ufyonda ngaha kuri login. Aha nibazi ibi musanzwe mubizi. Turabe rero yuko bikunda ko twinjira mu gihe tutakoresheje nimero. Guys, murabona yuko arakantu k'ubwenge Facebook yacu tukaba turayinjiyemwo tutibuka nimero. Murabona yuko arakantu k'ubwenge, rero abantu benshi aka kantu ntimuzi yuko gashoboka. Rero kugira ucubona rero ya nimero wari wayuguruye ko navyo vyose ndabibereka. Okay, twashitse rero muri Facebook yacu murayibona ya Facebook nyene twari twibagiye nimero. Kugira rero duce tubona nimero ucufyonda hakutu tuburungu dutatu nk'uku, hama umanuka ha musi kuri parametre. Aha canke settings fyondeko, hama ucufyonda ngaha fyonda ko nk'uku, hama ugacugira ngaha kuri profile. Aha sorry tukorero tour ucuzuga fyonda ngaha handitse ngo personal data, no kuvuga ibikuranga. Aha niho ucufyonda ko nk'uku. Okay, murabona rero ya Facebook yacu nimero twayuguruyeko ngiyi 718879 niyo nimero yari iri kuri iyi Facebook yacu. Mugihe nimero nayo usanga yaradutakaranye kugira twongeremwe iyindi dufise ubu duca dufyonda ko ngaha nk'uku, hama ugacugira ngaha kuri add new contact, nukuvuga wongeremwo iyindi nimero ucu hafyonda ko nk'uku
okay, hama ugaca ushira ngaha kuri add mobile number cyangwa ugashiramwo na email. Ivyo bavyiza ushizemwo nimero na email kugira bizokorohere kurekipera Facebook yawe. Hare murabona ushiramwo nimero shasha ufise, hama baragusabana mode pass yi Facebook canke na code de confirmation. Hejeje ugacugira no musi kuri next, ukaba usubiranye Facebook yawe utarucibuka nimero. Guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge. Rero ico tubasaba no kubandanya mudushigikira mu gushira kwa amajeme, munasangiza abandi ibivyigwa vy'ubwenge tuza turabatamo. So mwari kumwe na Jawo nyene Barack Obama, nayengeshanya kuguma ndabazanira ubu trike bw'ubwenge buba bugezweho kuri telefone. Ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp curaba linki aho hejuru kuri titre, misi yose niho shira link ya groupe ya WhatsApp. Hasigaye ndakubwira ati bye bye, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Ciao ciao.